rikongera rikatugarukako tubwire n'ibikorwa duteze imbere igihugu cyacu twubake amashuri menshi tubwire n'ibikorwa mu mitumba ya rusasuma tubwire n'ibikorwa abana bacu bige hafi tubwire n'ibikorwa iterambere rituvako rikongera rikatugarukako tubwire n'ibikorwa duteze imbere igihugu cyacu abagabo mukomeye tubwire n'ibikorwa dukure amabuye tubwire n'ibikorwa dusature umusenyi tubwire n'ibikorwa dutarike ibiraro tubwire n'ibikorwa iterambere rituvako rikongera rikatugarukako tubwire n'ibikorwa duteze imbere igihugu cyacu. Urakoze cyane. Twibutsa akazina. Nitwa Mpabwanayo Jeruve yavukiye Nyabibuye zone Ngoma komine Musongati intara ya Rutare. Yego urakoze cyane kuri ico gicurarangisho utweretse n'iki kiyago uduhaye. Mbega wewe watanguye gucuraranga ryari? Natanguye gucuraranga mu 82 maze imyaka 15. Yego none aka karanga ku Burundi wewe ukabona gute? Jewe ndakabona neza kuko jewe aho hambere hahise nkacurarangira muhira haraza umushinga ntahe barya bashinga ntahe batigwa ku mitumba baranyandikisha muri komine zo gucuranga muri komine nkagenda gucuranga nkabo wa mbere ndahava ndunguruza ndaza ningaha mu ntara nyene gucuranga aho ku misi mikuru ku itariki imwe y'abakozi kuri independance nkaza gucuranga nyene bakampa agashiru kabuti. Urakoze cyane. None abantu urabona baryoherwa n'uwo mudiho? Bararyoherwa gose. Yego urakoze cyane rero turagushimiye kuri iki kiganiro uduhaye. Murakoze nawe. Yego Feliciano Bankunguka ndashimiye n'abo bose bakunda imico n'akaranga by'u Burundi ndabasezeye mvuga nti tugira amahoro.